Ndabaramukije cane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu aho muherereye muri kano kanya nivyo ndabipfurije ndabahaye kandi ikaze muri kano karyo keza twongeye kugirirwa kugira ngo duhure namwe dusangire inyigisho ntungamagara mu kiganiro yaga muganga musavye mutegurirwa mu kongera mugashikirizwa na jewe Janvier Manirambona nkunze kubana namwe muri kino kiganiro gisanzwe gicishwa kuri Ntamvu Idaheta TV ikorera ku mbuga ngurukana bumenyi hirya no hino. Birashoboka yuko uri umwigeme canke uri umumama uri umuvyeyi uri umukenyezi hanyuma ukaba uhora ugira ikibazo canke ibibazo wiyumvira ngo mbega nokora iki kugira ngo mpangane n'ibibazo nkunze kugira iyo ndi mu bihe vy'ubutinyanka iyo ndi mu maregre iyo ndi muri vya bihe novuga ngo vyo mu mihango canke se vya bindi bavuga ngo mu gishoze mbega nokora iki vyogenda gute mbega hoba hari ikintu nokora comfasha kugira ngo noroherwe iyo ndi muri ivyo bihe bigoye ko mpora ndibwa ko mpora mbabara ko mpora ngira ibibazo hakagera igihe numva nicujije kubw'ingorane mpura nazo. Muri kino kiganiro tugiye kuganirira hamwe turabire hamwe mbega hokorwa iki iyo umuntu akunze kugira ibibazo akunze kugira ingorane akunze kubabara iyo ari mu bihe vyiwe vy'abakenyezi canke se mu bihe vy'imihango canke mu byo bita ngo mu maregre ibintu nyene nk'ivyo. Muri kino cigwa twarabonye ibice bibiri vyarenganye, twarabonye ubwoko bw'ingorane abakenyezi n'abigeme bakunze guhura nazo iyo bari muri ivyo bihe vyabo vy'amaregre. Twarabonye mu gice ca kabiri naho ibikunda gutuma haba izo ngorane. Ubu rero tugomba turabire hamwe mbega umuntu yokora iki iyo ahuye n'ivyo bibazo. Rero turabahaye kaze mwese mushoboye kugurura ino video, mwaba abakenyezi mwaba abigeme mbere mwaba abagabo n'imisore kuko namwe twarabonye nkuko twagiye turabivugana yuko bino bibazo naho bitabaraba mu buryo direct mugabo namwe ibibazo bihura n'abashiki banyu bihura n'abakenyezi banyu bihura na bamwe mu miryango yanyu bigashoboka yuko mbere bo batararonka zino nyigisho ngo bumve ingene vyogenda bamenye ingene bo vyifatamwo. Iyumvire nkawe urafise umukozi novuga ngo umukozi kazi ku kazi ugasanga akazi kapfuye kubera ko ari muri ivyo bihe kandi hari ikintu bari gukora ugasanga bari gutabara bari kumubwira ingene vyifatamwo canke ugasanga kumbure hari ibikorwa bitakozwe muhira kubera ko umukenyezi wawe canke umwana wawe w'imfura w'umwigeme akuze ari muri ivyo bihe nawe yari muri ivyo biharagwara. Twarabonye ko ari habagwara ugaza naho baja kwa muganga bakagwara uvuga ngo bakagira ibimenyetso byo bagacibwamwo bakadahwa bakaribwa bakamene ku mutwe ekanyene bakagira ibibazo bitandukanye bakagwara bakaremba iyo bari muri ivyo bihe. Murumva rero ko ivyo bintu bishobora kubangamira iterambere bigahungabanya ibikorwa novuga ngo umwe wese ivyo usanga asanzwe akora mu buzima bwiwe bwa misi yose. Muri kino kiganiro rero niho tugiye kurabira hamwe hokorwa iki vyogenda gute umuntu yovyifatamwo gute. Tugiye kurabira hamwe rero ikintu ca mbere kivuga ngo iyo umuntu umwigeme canke umukenyezi ari muri ivyo bihe hanyuma akaba karigwa cane akaba akunda kugira ibibazo ingorane ububabare novuga ngo agahangayika agacumukura yari mu bihe vyiwe vy'umukenyezi uyo muntu akwiye kurondera umuganga akaja ku muganga akwiye guconsulta un professionnel de santé. Umuntu akwiye guconsulta umuganga bakavugana akamubwira ingene bihora bigenda ingene ahora babara uko bihora bigenda ibihe vyiwe yari mu bihe vyiwe vy'umukenyezi canke se ibihe vyiwe vy'ubutinyanka hanyuma muganga bakaganira akumviriza ibibazo vyiwe ingene vyifashe kuko ngabavuga ngo si le trouble menstruel sont fréquents. Iyo umukenyezi canke umwigeme ukubabara kwiwe ugucumukura kwiwe ibibazo ingorane umubabaro wama wiyongera igihe cose ari mu bihe vyiwe vy'ubutinyanka akabona bikunda kuba kenshi
canke ahandi naho mbere vyama vyabaye novuga ngo kamaze kuba akamenyere, ngo ico gihe rero uwo muntu akwiye gutumbera muganga akamwiganira ingene amerewe, ingene amererwa, ibibazo vy'ingene vyifashe. Ngo canke naho ngo iyo ngo amatrouble menstruelle ari intense, no kuvuga iyo biri ku rwego rwo hejuru, iyo ababara cane, iyo ahangayika cane, iyo acumukura cane, iyo novuga ngo bimubabaza cane ku rwego rwo hejuru umva adashobora kwihangana, ivyo tugomba kuvuga. Ngo canke ngo iyo ayo matrouble menstruelle ubwo bubabare, izo ngorane bahura nazo bari mu bihe vy'umukenyezi, iyo ngo bihungabanya ubuzima bwabo bwa misi yose. Quand les troubles menstruels perturbent la santé quotidienne, ico gihe naho nyene kubera yuko bihungabanya ubuzima bwa misi yose, ukorwa yahora akora duca tumunanira. Iyumvire nawe aracibwamwo, iyumvire nawe aramenetse umutwe kandi ategerezwa gukoresha umutwe mu biharuro, mu biki, mu gutanga amaraporo. Iyumvire nawe novuga ngo aravomisa, urumva twarabonye ko ashobora kubamwo noze vomissement, arashobora kugira iseseme hanyuma akagira ntakanduruka adahwa. Urumva ko muri ico gihe ibintu ntibiba vyoroshe, ibintu biba bigoye, ibintu biba bikomeye, rero birahungabanya muri ico gihe ubuzima bwiwe bwa misi yose, akananirwa no gukora udukorwa twiwe twa misi yose. Ngo muri ico gihe rero bimeze gutyo naho nyene ngo uyu muntu bishikira kenshi kandi kuri urwo rwego, kuri urwo rugero, akwiye kurondera umuganga canke ngo akarondera uwanonosoye, umuganga yanonosoye canke se avura indwara novuga ngo z'abakenyezi, umuginekologe, kugira ngo uyo muganga agirente ngo ashobore kumenya neza ingorane, ingwara yiwe, ibibazo agira uyu muntu uko vyifashe, hanyuma amaze kubona neza ico bivako, ikibitera, uyu muganga acagirane aca ashobora no kumenya umuti canke se inyishu yotorerwa kino kibazo cano marègle bavangwa na marègle, la trouble des règles menstruelles abakenyezi n'abigeme bagira iyo bari mu butinyanka canke se mu bihe vyabo vy'imihango. Aha naho ikintu kigira kabiri, umuntu bihora bigora iyo ari mu bihe vyiwe vy'amarègle canke vy'imihango canke se novuga ngo ibihe vyabo vy'umukenyezi, ikindi kintu kigira kabiri ngaha umuntu yokora ngo nuko umuntu ngo yogerageza uburyo bwose akaraba ubuzima bwiwe ingene bumeze, agatunganya kugira ngo ubuzima bwiwe abutunganye neza, agerageze novuga ngo kwigiza kure ibijanye n'ibintu bishobora gukomokako canke se kwandurukako izo ngorane. Aho naho bavuze gutyo bagomba kuvuga yuko ngo umuntu akwiye kuraba, kuko twarabonye yuko bivanye n'imfungurwa umuntu afungura, ingene umuntu yahinduye régime alimentaire yiwe, yahora akunda kurya ibi ugasanga yabihinduye, ko navyo nyene ngo bishobora guhungabanya ingene umubiri wiwe usanzwe ukora, hanyuma ngo bikaba vyotuma uyu mukenyezi canke uyu mwigeme agira ibibazo iyo agiye mu mihango yiwe. Rero ngo umuntu akwiye kugira une alimentation équilibrée, umuntu akagira imfungurwa novuga ngo zigwiriyemwo vyose vyankenerwa umubiri ukenera. Umuntu ntarye indya y'ubwoko bumwe gusa, hanyuma kandi ntahindagure ubwoko bw'indya, ngo hamwe ngo usange ahinduye akava muri bakaja muri ibi, agaca aguma arya ivyo vyonyene kandi afite ibindi umubiri wiwe wari umenyereye, kubera yuko umubiri ingene uhayajisa, ingene wifata, inyifato y'umubiri mu bihe ibi canke ibindi, no mu gihe umuntu afungura ibi canke biriya, ivyo vyose birafise uruhara kugira ngo bibe vyohungabanya bya bihe vy'umukenyezi aba arimwo, tuvuga ngo nama trouble menstruel, nama trouble des règles kumbure abakenyezi bahura navyo. Ikindi naco ngo nikijanye ngo na gestion du stress, ni ingene ngo umuntu ngo ashobora kugenzura, agashobora gukontorora, agashobora novuga ngo gutsinda no kunesha uruhagarara, stress umuntu agira mu buzima. Ivyo navyo nyine biri mu bintu ngo umuntu akwiye gukora
iyo ari muri ivyo bihe akabona ko akunda gukarirwa cane no kubabara, imisonga, uburibwe na vya bindi vyose twabona muri ca kiganiro kigira kabiri bifatiye kuri bino bihe novuga ngo vy'imihango canke se vy'amaregle ku bakenyezi. Umuntu naho nyene ngo akwiye kumenya ingene agera le stress ahuye nayo mu buzima bwiwe bwa misi yose, akamenya ingene yavyifatamo, kubera ko twarabonye yuko uruhagarara canke ariyo stress naco ni kimwe mu bintu bishobora gutuma habaho ihindagurika rya vyinshi mu mubiri w'umukenyezi canke se w'umwigeme, gutyo ngo agaca agira des troubles de règles menstruelles. Hanyuma kandi ikindi kintu umuntu ashobora gukora ngo ni une activité physique régulière, ngo umukenyezi canke umwigeme mu ntumbero yo kugira ngo ahangane n'ibyo bibazo bikunda kubangamira umukenyezi canke umwigeme ari mu bihe vy'imihango yiwe, ngo nuko ngo akwiye gushiraho novuga ngo kamenyere canke se ingendo n'inyifato ngo yo kugira ama activité physique, udukogwa canke se imyimenyerezo ngorora mubiri nonoramitsi. Vya bintu tuvuga ngo ni sport, ishobora kuba marche, ishobora kuba kumbure novuga ngo échauffement ku matere ya football, ishobora kuba sport mu buryo ubu kwiruka marathon n'ibindi ibintu nyene nk'ivyo. Ivyo vyose rero ngo birashobora gutuma ngo hasubira kubaho ngo ntuzeye novuga ngo ibihe vy'imihango vyiwe biri ku rutonde, bigashobora kuba no kuvuga bigasubira bikamera neza, bikaja ku rutonde, bikaja ku murongo mwiza, bigafata intumbero nziza, mbere ngo bikanagabanya ama symptome, ibimenyetso bikunda kugaragara iyo umuntu afise ibihe vy'amaregle novuga ngo bigoye, bibabaje, birimwo imisonga. Hanyuma ikindi kintu ca gatatu muri bino bintu bine umuntu yokora iyo akunda gukarirwa cane n'ibibazo n'ububabare, ingorane, ingwara zifatiye kwihindagurika novuga ngo ry'ibihe vy'umukenyezi, arivyo tuvuga ngo ni cycle menstruel de la femme, ngo umuntu ngo akwiye ngo kuba yokoresha imiti iyo bikenewe. Iyo bikenewe naho rero no kuvuga yuko siwe abona ko ari ngombwa, ahubwo twabonye ko ashobora kuvugana na muganga nawe akabona yuko bikenewe, ari ngombwa, ari ategerezwa kubikora gutyo. Muri ico gihe ngo bivanye n'ikintu kiba cateye ayo matrouble, ikintu kiba cateye izo ngorane uyu mukenyezi canke umwigeme ahura nazo mu bihe vy'amaregle yiwe, ngo hariho imiti ashobora gufata kugira ngo bibe vyomufasha. Iyo miti harimwo imiti bita ngo nama analgésique canke ama contraceptif hormonaux canke n'iyindi miti itandukanye kwa muganga bashobora kwandikira umuntu iyo yagize ibibazo, ububabare, ingorane mu bihe vyiwe vy'imihango, kandi bikaba ku rugero adashobora kwihanganira. Umuganga baganiriye arashobora kubona ati ibi bintu vyatewe niki ko bimeze gutya, rero reka tumuhe iyi miti kugira ngo imufashe, kubera ko twabonye yuko birashobora guhungabanya la vie quotidienne y'uwo mukenyezi canke se y'uwo mwigeme, gutyo ugasanga vyomunanira gusatira arondera ubuzima. Kubera iki? Kubera iyi minsi agiye kumara mu mihango ibabaje, igoye, irimwo ububabare budasanzwe. Ikintu ca nyuma rero dutera dusozera, kuko mu vy'ukuri ntamagwa arahogwa kuvuga menshi siko kuyamara, nizera yuko mugabo mutahuye ibitari bike muri kino gice cacu ca gatatu ca kino cigwa kitubwira ivyo umuntu yokora mu gihe kumbure yoba akunda kugira amaregle canke se ibihe vyiwe vy'imihango birimwo imibabaro, bigoye, bibabaje. Iki kintu ca nyuma rero muri bino bintu bine twavuze ngo twateguye twabazaniye, nicuko hashobora kubaho impanuro novuga ngo muri bwa buryo bw'aba psychologue canke aba sociologue, abantu bize ivy'imibano, abantu bize ivy'inyifato, abantu bize ivy'imico y'abantu, ngo barashobora kumuhanura bivanye n'ikibazo afise. Kuko nk'ubu nimba afise ikibazo ca stress ni uruhagarara nagwo bica vyumvikana yuko kumbure ni mu mutwe, bivanye n'ibimuhangayikishije, n'ibimubabaje, n'ibimuhanze bimuhagaze imbere. Muri ico gihe murumva ko umu psychologue canke umu sociologue bivanye n'icateye ivyo bibazo arashobora guseruka, arashobora kumwumviriza, arashobora kumuganiriza, hanyuma hagatorwa inyishu ya kino kibazo. None rero nuko murumva yuko ikiyago
hamwe n'umuganga yanonoseye ivy'inyifato canke ivy'imibano birashobora gufasha cyane, ugasanga ni amatherapie complémentaire akoreshejwe, ntihakoreshejwe imiti mbwa hakoreshejwe ubundi buryo bwo kuvura hakoreshejwe ijambo, impanuro, inyigisho, gutyo umuntu akamenya ingene avyifata. Ikindi kintu naco umuntu ashobora gukoresha ngo nico bita ngo les techniques de relaxation, ingene umuntu ashobora kugira no gukora ibintu bijanye no kuruhuka, kwidetanda, vya bindi twavuga ngo ni ibintu vya meditation, kuzirikana ku bintu biri positive kugira ngo ahangane na stress, kuko stress ahanini bigizwe n'ivyiyumviro negative, ariko umuntu ayigwanije akoresheje ivyiyumviro positive bica bigenda neza. Nuko rero bakunzi ba kino kiganiro Yaga Muganga, aha niho tugarukirije igice cacu ca gatatu kirangiza ikicigwa catubwira ku bihe vy'imihango y'abakenyezi n'abigeme hamwe n'ingorane bahura nazo, mbere hamwe n'icokogwa. Tubonye ibintu bine ngaho ari umuntu yokora iyo bikunda kumugora muri ubwo buryo, akwiye kwegera umuganga bakaganira kuko birafasha cyane. Ubwa kabiri, uyu muntu akwiye gushiraho uburyo bumeze neza bufatiye ku vyo afungura, ku nyifato, ku ngeso, ku myimenyerezo ngororamubiri n'ibindi vyofasha kugira ngo yoroherwe. Twabibonye muri kino kiganiro. Ubwa gatatu tubonye yuko hariho imiti yokoreshwa iyo bibaye ngombwa bivanye n'ikibazo cabonetse yuko ico catumye bigenda gutyo. Harashobora gufatwa imiti iyi canke iriya, muganga arashobora gufata ingingo akakubwira ngo fata imiti iyi n'iyi. Icanyuma tubonye yuko hashobora kubaho ubuvuzi buvura bukoresheje impanuro n'inyigisho z'inyifato n'ingene umuntu yohangana n'ibibazo vyatumye uyo muntu atangwa kuzaragira ibihe bigoye iyo ari mu mihango. Nuko rero mwebwe mwashoboye gukurikirana kino kiganiro turabashimiye cyane. Bashasha tubahamagariye kwiyabonesha kugira ngo bikunde ntimuzobure ibiganiro na bimwe mu biganiro ducisha kuri runo rubuga. Mufyonde kuri sabone canke subscribe bivanye n'ururimi telefone yanyu irimwo, hanyuma mufyonde kuri iyo nkengeri canke iyo nzogera, muce mwemeza yuko mushaka yuko ayo ma notification yose abashikira. Gutyo bizotuma atakiganiro na kimwe muhomba muri bino biganiro vya Yaga Muganga tubashikiriza, ikiganiro utuntu n'utundi, ikiganiro umutsima w'ubugingo, n'ikiganiro igitondo gishasha. Ibyo vyose n'ibiganiro ducisha hano kuri Ntambwe Idahita TV. Mwakoze rero kudukurikirana, mwari muteramanye na jewe Janvier Manirambona. Tuzosubira mu kiganiro Yaga Muganga c'ubutaha canke mu biganiro bindi bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Idahita TV na Gahwane.